umukozi mwiza akurikiza amategeko y'akazi ajejwe, akubahiriza amasaha y'akazi, akitwararikana ntaryo ibyo ajejwe gukora, kandi akemanga ico yakoze caba cagenze neza caba kitagenze uko bitegerezwa. Umukozi mwiza arubaha abamukoresha n'abakozi bagenzi we, agakora yisunze akarangamutima k'ibikorwa ajejwe. Umukozi mwiza yitwararika inyungu ziwe n'izishirahamwe akoramwo kugira ritere imbere, ntiyigira sindabibazwa, akagwanya isesagurwa ry'ubutunzi naho vyoba bigomba gukorwa na shebuja. Umukozi mwiza agwanya akarenganyo, akagwanya amacakubiri iyo abaturuka hose, kuko vyagaragaye ko hariho abakoresha bagize ingendo amacakubiri ku kazi mu kugabura abakozi kugira bashobore konona atacamira. Umukozi mwiza aba umuhanuzi w'abandi bakozi, eka n'umukoresha. Igihe cyose hagaragaye ikitagenda neza ku kazi kugira akinge amatati n'ibindi n'ibindi. Ngiyo rero inyifato y'iteka buri mukozi, ikamugira kirumara mu gihugu, ikamugira mpanuzwa jambo.